N'incubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ahejeje guha umubonano uwari asanzwe aserukira Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika hano mu gihugu c'u Burundi. Uwo mushitsi w'iteka akaba yaraje aje gusezeranya n'incubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi inyuma yuko ikiringo yaramaze muri ayo mabanga yiwe cari gisozereye. Akaba akaryo keza ko kuganira cane cane ku bikorwa vy'iterambere vyashoboye kurangurwa biciye mu gushigikirana hagati ya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika be n'igihugu c'u Burundi. Ivyo navyo bikaba bishimishije aho cane cane bagarutse ku bikorwa vy'iterambere vyaranguwe, ariko kandi n'utwigoro twakozwe kugira ngo hashobore kuza abanyamitahe bo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika baje bagashira imitahe yabo hano mu gihugu c'u Burundi. Uwuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yaboneho akaryo ko gukeza cane Uburundi, gukeza abarundi no gukeza cane cane n'incubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko ivyakozwe vyose bitari gukunda iyo hataba imbonakazoza irashe ya Sebarundi, aho yashimikiye cane cane mu gutsimbataza intwaro ibereye, mu kurwanira agateka ka zina muntu, eka no kugira utwigoro twinshi kugira ngo igisata c'ubutunzi yakinoganze. Uwo mushitsi w'iteka yagiye asezeranye yuko ahagiye hose azogenda aserukira igihugu c'u Burundi, kandi agwiza n'inguvu kugira ngo Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bushigikire bimwe biboneka imigambi nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashize imbere, imigambi mikuru yo kuduza ubutunzi bw'igihugu biciye mw'ibanki y'isi na Banque Mondiale na FMI. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamushimiye nawe nyene arashima uko yakoranye na Leta y'u Burundi n'imigambi bashitseko, aranamwifuriza kuroranirwa mu mabanga agiye kubandanya, kandi anamwizeza yuko n'uzomusubirira atako igihugu c'u Burundi kitazogira kugira ngo imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika n'u Burundi ibandanye.